Turabahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro Inka, Imirima n'ibidukikije. Ni ikiganiro gishikiriza ivyo mu gisata c'uburimyi, igisata c'ubworozi hamwe n'icibidukikije. Uyu munsi ikiganiro cacu kitujana neza na neza mu kiyaga Tanganyika. Abatazi umwuga w'ikirovyi batarenze mu vy'uburovyi ngo barobe. Bisanzwe uburovyi haragera igihe c'isaha 10 abarovyi baba bariko baritegura, igihe c'isaha 11 baba bariko baraja mu mazi kuja kuhiga amafi. Hanyuma igihe c'isaha 2 akazi nyezina kaba gatanguye. Hari ico bita gufungana gutekerana. Ni kuvuga n'ubwato bumwe n'ubundi wabutekeye n'igiti. Aho rero muriko muritegura kugira ngo muhave mukorora urusenga kugira ngo murobe ayo mafi. Muhejeje gutekerana murakorora urusenga, hanyuma mugama mwabonye aho hantu ko amafi koko ahari. Inyuma yaho hariho amasaha runaka nk'igihe c'isaha 5 canke igihe c'isaha 6 mu gihe hari kirovyi cyo kuroba amafi y'inyamunyamu canke imikeke. Urusenga ruba rugeze hejuru bamubaze kuroba amafi n'imikeke canke inyamunyamu. Iyo ari indagara naho hari igihe muziroba igihe c'isaha 8 canke igihe c'isaha 9 canke igihe c'isaha 11 z'agatondo mu gihe abara amafi y'indagara. Umwuga wo kuroba mbere ndawukunda cyane kuko je navuse sanga mutama afisi bipe arobesha, nanje rero ncadagira tombora ndafisi bipe umva ndarobesha kandi nabaye umurovyi. Urumva je mbere ubuzima bw'iwanje ndabuziga muri ikiyaga. Kandi tuko turaraba ijya no hino kumyeha umaze ubonye uriko uraraba ubwinshi bw'abantu kuntu bumeze bose baziga urabura mu kiyaga. Urabona ko ikiyaga ari ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane kandi gitunze imiryango myinshi. Cyawibaza ku gipe kimwe usanga kiriko abagabo n'imiburi 8 cyangwa 9. Abo bose bagabo ku gipe kimwe kira muntu arafise urugo, barafise imiryango, barafise abiwabo bateguza kubafasha abana bariga bagatsinda mbere ubwo babona akazi bakabana abashefu. Amafaranga yose yava muri ikiyaga. Ikiyaga Tanganyika eka ndetse n'ibindi biyaga biri ku gataka k'u Burundi bifitiye akamaro kanini igihugu cacu. Kubw'ivyo rero duhamagarirwa kubikingira kugira turushirize kuronka umwimbu ushimishije nk'uko tuba tuvyiteze. Aha twovuga nk'akarorero ku mwimbu w'amafi ubone kumenga warahungabanye. Muri make tugerageje kuvuga ku bijanye n'umwimbo wo mu kiyaga Tanganyika, hariho ubwoko butatu bw'amafi bugwiriye. Uwa mbere ni umukeke, ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bubusa tububona nk'indagara mugabo ziratandukanye, arizo twita marumpu n'izo twita akarumba. Rero iyo turiko turaja ku masoko tukabona indagara, hariho abantu bibaza ko umukeke woba warahonye umbure kubera ko batakiwubona ukungana ubwaguke. Umukeke ntiwahonye. Mu bisanzwe umukeke ni ifi iba mu mazi menshi cyane, kandi abahinga barerekana ko umukeke ubyara cyane. Urava ku magi 200,000 gushika ku 40,000. Rero gituma umukeke utahonye zijya mubona ku masoko abantu bahaye izina za nyamunyamu, no kuvuga ni utwana tw'imikeke. Murazibona zigwiriye kubera ko ubu abarovyi barirengagiza cyane bagasanga bazifashe, ariko ubwa buryo bategerezwa kuzireka zigakura. Ari naco gituma duhimiriza cyane ko hoba kuba itegeko tukarishira mu ngiro rijanye no guhagarika kugira ngo dukingire izo fi ntonto zishobore gukura. Ni ukuvuga rero muri iyo ntumbero hariho irindi tegeko risahiriza iri tegeko ry'iwacu rya 2016 nico bise charte régionale. Ni ukuvuga ni itegeko ry'ibihugu. Ikiyaga Tanganyika kubera gisanzwe gihurirwako n'ibihugu 4, hariho igisata kijeje gukurikirana ikiyaga Tanganyika. Baragiye hamwe abahinga mbere biranasinywa no mu bushikiranganje bw'iwacu nyene ko dutegerezwa kugara ikiringo c'amezi 3. Ico kiringo rero c'amezi 3 kico bize ko izo nyamunyamu zoba zabaye zigakura zikava
kuri urwo rugero tuzibona nk'uko umengo n'utwana tw'amafi zikaba umukeke wakuze. Muti none izo zindi zikuze zaroye hehe? Kubera ko ishobora kubyara nyinshi, ziriho zifatwa ku buhinga cyane cyane kubera ko zinyereza ziba amazi menshi, zifatwa ku buhinga bw'amagera n'amakira, zica ziba nke kubera ko ziri kuri profondeur. Aba barovyi basanzwe baca basanga bahuye n'utwo twita abana b'umukeke, ariko ubwinshi bw'indagara nabwo nyene buraboneka ko ku masoko nabwo nyene bwagabanutse, kandi abahinga bobo bariko barabiraba barabona yuko naho nyene hari higabanuka, ariko ntitwokwirengagiza ko habaye n'igwirirana ry'abantu bazifungura, arico gituma tubona umengo amafi ntaboneka, ahubwo abayafungura ni benshi. Ku batari babizi, mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, hariho igisata kijejwe gukurikirana ubuzima bw'ibinyabuzima vyo mu mazi hamwe n'ubworozi bw'amafi. Ico gisata akaba arico gikurikiranira hafi ikijanye n'uburovyi bubera mu biyaga bitandukanye biri mu gihugu cacu. Dukurikirane uwujejwe igisata c'uburovyi atubwire uko bakora igikorwa co gukingira aho amafi avyarira. Ko mubibona igikorwa kibera mu mazi nyene, hanyuma abajejwe gukora ico gikorwa haba harimwo abarovyi, hakaba harimwo abajejwe gukora mu bushikiranganje na cyane cyane n'ico gisata nyene c'uburovyi. Hamwe turashiramwo nabo muri administration kugira ngo dufashanye ibikorwa, na cyane cyane nk'uko muzi ko mu ntumbero nziza ihari nuko mu makomine bagerageje gushirayo ibisata byose bijanye n'ubushikiranganje dukukiramo. Ico gikorwa rero nk'uko mubibona kijejwe gutanga ishusho aho abarovyi tubereka ko kizira kurobera aho hantu canke mbese no guca aho hantu tuba dutanze ishusho. Mu bisanzwe hariho igikorwa ca mbere cigeze kuba cyo kugenda turatora aho izo fi zivyarira ibibanza rero 60 ivyo byashoboye gutorwa n'ishirahamwe Prodap, ico gihe rifatikanije nyene n'igisata kijeje uburovyi. Muri ico gikorwa rero tugenda turakingira ibibanza bimwe bimwe bivanye naho abarovyi nabo nyene bategerezwa gukingira. Uyu munsi twakoreye muri province Burunga, muri komine ya Rumonge, mu karere ka zone ya Kizuka, aho tugira ngo dukingire ibibanza bibiri ifi zivyariramwo. Ikibanza ca mbere citwa Dama, ikindi kibanza ni ikibanza citwa Mbuga. Ikibanza ca mbere rero twahereyeko ni ikibanza ca Dama, ni kuvuga ibikoresho dukoresha. Ica mbere nico twita inanga, ni kuvuga ni siporo. Ni siporo rero, siporo ni kuvuga ko ni ikintu kiremereye ku buryo tugitembagaje mu mazi gishobora gufata umugozi ari wo uyu mugozi tuca tuwufata tukawushira kuco twita buwe. Iki rero yananga iraheza ikaguma hasi, hanyuma ibuwe nayo igaciguma ireremba ku buryo n'iribara riri mu bituma umurovyi ashobora kubona ati iyo bica hose ahantu harakingiye. Ivyo rero nivyo bikoresho dukoresha. Ni ukuvuga rero ico gikorwa giheze tuca tuja ahantu ku mweha wegereye ivyo bibanza vyakingiwe kugira duhure n'abarovyi, duhure nabo n'abajejwe intwaro, duhure n'uwo wese yegwa n'ikibazo c'uburovyi ku kiyaga Tanganyika, kugira ngo dusubire twigire hamwe ingene boshobora gukingira ivyo bibanza dushoboye gushira ahabona, kugira ngo tubandanye turonka umwimbu mwiza. Nk'uko mubizi mu gukingira aho ifi zivyarira, ni kugira ngo ifi zishobore gusubira kugwira, kuko ifi mu bisanzwe ni ikintu kirondo kandi kironka umwimbu ushimishije. Ariko nk'uko vyama vyibonekeza, abarovyi hari igihe barobera muri ivyo bibanza mugasanga barovye umwimbu mwumbure bibaza ko bobo ari ngirakamaro, mugabo muri kazoza wozodufasha kugira ngo dushobore
kuronka ifi nini twese dufungura. Mu bisanzwe ibi bikorwa byategerezwa gukorerwa ahantu hose hari ibiyaga. No mu buraruko turategekanya gutangura ivyo bikorwa ku buryo intango hategerezwa kubanza kumenya neza na neza mbega ivyo bibanza ifi zivyariramwo ari ivyahe, kugira muri iyo ntumbero nabo nyene bashobore kugwiza umwimbu, kugira bashobore kuroba amafi manini naho nyene turimirije kuzokora ibikorwa mwene ibi. Hama cane ko tuca duhimiriza abo bose begwa n'ico kibazo kugira ngo bashobore kudufasha gukingira aho hantu twasize twerekanye, na cane ko leta ishirayo uburyo butari buke mu kugura ibi vyose vy'ibikoresho mubona. Arico gituma duhimiriza cane ko ubaye uraretse ko tuba twakingiye ari vyiza ko nabo nyene babona ko umugambi ari uwabo kandi usahiriza twese abafungura amafi. Yego ibikoresho dukoresha ni ibikoresho bwa mbere hoho hariho ibiva hanze y'igihugu, ibikoresho bigurwa uburyo butari buke. Hanyuma hariho n'ibikoresho bikorwa mu isima nk'ivyo nka bya bindi twabereka by'uburemere, n'ibindi bikoresho dusanzwe tugurira mu masoko. Ibikoresho byose rero biragurwa mu ntumbero rero y'ibikorwa dusanzwe dukora mu gisata c'uburovyi. Turategekanya ivyo bikoresho tukabisaba muri petebeya, ari naco gituma mbese twonahimiriza muri ico gikorwa nyene ca petebeya ko ivyo bikorwa vyogwira, kuko na cane ibiyaga uretse ikiyaga Tanganyika hariho n'ibindi biyaga vyo mu buraruko bitari bike. Ni ukuvuga rero ivyo bikoresho bigurwa amafaranga, tugaca rero duhimiriza abene gihugu canke abo bose bajejwe ikibazo c'uburovyi ko badufasha gukingira ivyo bikoresho leta iba yashizemwo uburyo kugira ngo twese hamwe dushobore gufashanya kugira tugwize umwimbu mu biyaga vyacu. Mu ntumbero nyene yo kuja mu mbonoka zoza hariho ishusho dutanga y'igihugu. Ni ukuvuga mu mbonoka zoza dutegerezwa kugwiza umwimbu. Mu kugwiza umwimbu rero dutegerezwa kuguma dufashanya n'abarovyi canke abo bose begwa n'ikibazo c'uburovyi kugira ngo twerekane ya shusho nziza nkumbure ituma bashobora no gukingira. Rero ivyo bikoresho ntawovyirengagiza, kuko tuvyirengagije ico gikorwa nicoba kikiranguwe. Ni ukuvuga ko twoba twirengagije umwimbu uva mu mafi. Ico gituma urumva duhimiriza bajejwe kubikurikirana cane, turabahimiriza ko batobyanjanjwako kuko n'ibikoresho bigurwa n'amahera atari make cane, kubera turamaze kubona ko hari n'igihe duheza gukora kino gikorwa mubonye tugasanga abarovyi bavyirengagije, baciye n'ubwato bwabo babikweze babitaye. Ni ukuvuga ko leta icisubira kandi guhomba ubundi buryo bwo kongera gukora ico gikorwa. Leta rero irategekanya mu buryo kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa cyo gukingira. Iruhande y'igikorwa cyo gukingira amafi avyarira mu gisata kijejwe uburovyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, harakorwa igikorwa cyo gukurikirana yuko hatariko harakoreshwa ibikoresho bitemewe nk'isenga n'ibindi, kandi iyo babifashe bagaheza bakabiturira. Ico gikorwa kijanye no gukingira ifi aho zivyarira kirajanye n'ikindi gikorwa kijanye no gutuza abasanzwe bakoresha ibikoresho bitemewe n'amategeko, peshe irisite. Ni ukuvuga abarovyi ubwabo baba bashaka kuronka umwimbu, mugabo hariho abaca bashaka kuronka badakoresheje inzira nziza. Mu bisanzwe babonona mu kiyaga turi muri gikorwa cyo kindura canke surveillance contre la pêche illicite, usanga bakoresha ibikoresho bitemewe n'amategeko, ko dusanga tubizi n'amazina yabyo. Nk'ubu mubona ko turazura ngaha twabataye baca bariruka, ni ugwitwa filema ya monofilama, ni kamusipi, ninyo bakunze kwita ngo ni maya, ngo za filema nizi. Ariko kandi hariho zindi, ari ubwoko bw'isenga dufata, hariho senado plage yitwa imikwabu, hariho ma filema ya nserekla yitwa imitimbo, hariho
file mustikere arizo ya misegeterero b'imigara zose n'isenga zitemewe n'amategeko tubifashe turaza tukabyegeranya tukabiturira nk'uko itegeko ribivuga. Mu bisanzwe abantu ntiwamwibutse uvuga ngo utamye namuke badakwita urugohe. Mu bisanzwe abantu bakoresha ibikoresho bitemewe n'amategeko bafise uruyeri rwinshi cyane, bafise ubuhinga budasanzwe bakoresha kugira ngo abantu bariko barakizura cyangwa bakora surveillance ntibabakagure cyangwa ngo babafate. Haraho ushaka kujya mu kiyaga ntubone umuntu n'umwe, ari ugasanga bafashe nk'akavodoka cyangwa agakinju kavuyemo amazi bakabohera ku rusenga rwabo n'akagozi bagata mu mazi. Twegere kubera ko dufise ama experience y'ibyo bikorwa byinshi tumaze kubikora igihe kitari gito, turazi amayeri bakoresha. Iyo tubonye akantu gaflota ku mazi cyangwa kareremba hejuru y'amazi, iyo tukiketse gatoca tukaraba ko bari gurusenga rwemewe n'amategeko cyangwa rutemewe n'amategeko. Rero mu guhimiriza ivyo byose na cyane cyane ko dufise n'itegeko ryo mu 2016 aho ku ngingo zimwe usanga babereka by'ukuri ibihano bitegekanijwe kuri uwo wese afashwe ariko arakora igikorwa kitameze neza. Mu bikoresho rero bikoreshwa hariho ibikoresho usanga bikoresha ubumara. Ico gikorwa rero iyo duhejeje nk'ubu iki gikorwa cyo gukinga, turagira ico bita kugenderereza amapatrouille kugira turabe ko hariho abarovyi bashobora kuba mu bikorwa byabo bya misi yose bakoresha ibikoresho bitemewe n'amategeko. Iyo rero tushoboye kubifata turabiturira mukadufatikanije n'izindi nzego nk'inzego z'umutekano wo mu mazi cyane cyane nabo muri administration. Iyo turiko dukingira aho amafi avyarira no kuvuga ko tuko kugwiza uwo mwimbu w'amafi kugira ngo turabe ko twosahiriza ico giciro tubona ku isoko c'amafi carenze. Kumbure bashoboye gukurikiza ivyo turiko turababwira bakubahiriza aho hantu ifi zivyarira, eka mbere washaka ibibanza ni byinshi byose tugashobora gukingira, turashobora kubona umwimbu w'amafi wiyongereye. Kandi ivyo nitubikekeranya mu ntumbero yo kugaburira abantu, ifi itegerezwa gusahiriza. Niba ibigori twabirimye ubugari bucana n'ifi. Ariko nubwo biruko abarovyi ubwabo barahura n'intambamyi zitandukanye. Intambamyi zirahari kandi nyinshi. Uburovyi burakazemwe ibintu by'amasanganya na cyane cyane iyo hamenye nk'uruzi canke umuyaga. Cyane cyane abarovyi bakunze kugira amasanganya iyo hateye umuyaga mu kiyaga Tanganyika. Hari gihe abarovyi bamwe bahura n'amasanganya bagapfa, kandi iyo bapfuye samahigwe kenshi yo kubatora imivyimba, kenshi barapfa bakagira kuri tubatore canke tugabatora, canke naho hakabisanganya ryo kuvunikira mu mazi. Izo zose ni ngorane abarovyi bagenda barahura nazo. Imiyaga ariyo iba myinshi ugasanga rimwe sina kenshi abarovyi bakoroka mu mazi. Aho naho tuyadusaba ijebu eko yo biraduha inuza ikirere cyo ku munsi akiri kare kugira ngo abarovyi tumenye mbega mu ijoro aza kumera gute, hanyuma bitakunda ntituje mu mazi, bikunda tubagenda kugira ngo ntitwapfe tugira izo sanganya. Ingorane dufise ku muyaga wa Kizuka numwe utitunganije neza bivanye n'inguvu nke komite canke abasanzwe barongoye ubwo burovyi aho hantu atanga uvu nyinshi bafise bivanye n'ihindagurika ry'ibintu by'ingene byagiye birahindagurika. Turafise ibibazo bidasanzwe aho usanga umwe hata toilette dufise uravye rero mikoro ugiye gushikira umwene gihugu uyu munsi ngo zana 1015 kugira ngo twiyungunganye twubake toilette, umwene gihugu abona kumengo ivy'umubwiye ushaka kumwiba kandi ari neza yiwe. Dusaba abajeje intwaro kudufata mu mugongo na cyane cyane no kudutera intege kugira ngo badufashe duhimiriza bene gihugu kumbure ibikorwa tworondera nk'ubufasha tubanze twebwe twenyene twibanze tubanze dukore, hanyuma nimba ari ubufasha leta canke ubushikiranganje buze budufashe mugabo natwe dufise ico twakoze. Kuko umwene gihugu uyu munsi mubwiye utarakeneye gukorwa iki atawe intwara ari nyuma yawe ucumengo ugiye kumutera ibibazo, mugabo mu gihe ab'intwaro baba ari nyuma yacu nka komite bakadufata mu mugongo, ico gikorwa tuzogikora mu buryo bworoshe.
Abarovyi bamaze gutahura akamaro ko gukingira ikiyaga bahamagarira abagenzi babo kuvavanura n'ingeso yo gukoresha ibikoresho bitemewe, gutyo umwimbo wo mu kiyaga wongerekane. Akamutotera abarovyi nuko bwa mbere bomenya ko umurovyi nugiye kuroba amafi, ata amafi nta murovyi yoboneka. Ubw'ivyo rero nuko aya mategeko yo gukingira ahantu amafi avyarira twese tutegerezwa kuyafatana nkama kugira ngo amafi agwire, hanyuma agwiriye nawe tukaroba amafi agezwe kurobwa kugira ngo turoge musaruro, hanyuma abana baheze bige, hanyuma n'imiryango yeze ibeho neza. Twebwe igikorwa cacu nk'abarongoye komite ni kugerageza kubahiriza ahantu bagerageje kugenda barerekana ibimenyetso ko atamurovyi canke ataburovyi butemewe n'amategeko bukwiye kuhatunganirizwa. Tuweza kugikora tugishyira mu ngiro, tukagifashanya na marine canke n'abajeje intwaro kugira ngo twubahirize ivyo bimenyetso, na cane cane ivyo bimenyetso aho babishize ari ahantu ifi ziza zije kuvyarira. Ivyo bizodufasha mu gihe twovyubahiriza umwimbu utera wiyongera mu kiyaga Tanganyika, na cane cane ku mwa Kizuka. Bijanye no gukoresha ibikoresho bitemewe n'amategeko, nk'abo twomenya canke abo twokumva, tuzogerageza kubereka neza ko ivyo bikoresho ariko barakoresha bitemewe n'amategeko bidakwiye gukora muri ico kiringo canke no mu bindi biringo, narirya navyo ari mu vyonona ibinyabuzima. Ariko hari n'akandi kantu nashaka nongereko, umweha wa Kizuka n'umweha wagutse cane ugizwe n'imitumba 3. Nukuvuga uragizwe n'umutumba wa Mwange, ukagirwa n'umutumba wa Kizuka n'umutumba wa Gatwe. Nukuvuga n'umweha wagutse cane kandi uriko n'abantu benshi. Rero nasaba ko ubushikiranganje narijya bemeye neza ko mu myeha yemewe n'amategeko urimwo bodufasha bakadutera intege kugira ngo dukomeze ibikorwa by'iterambere ku mweha wa Kizuka mu gukingira ahifi zivyarira, mu kubahiriza ibimenyetso duhejeje gushinga ubunyene. Imashine twe twarahawe yaradufasha mu gukingira cane cane abakoresha ubu burovyi butemewe n'amategeko. Mu gihe twumvise nk'umutimbo mwijoro iyo uriko urakomanga aho duherereye, twarifashisha iyo mote tukaja kuraba uwo mutimbo canke ugo rusenga tukarufata. Ariko ubu nibitworohera, bisaba ko turirindira ku musozi canke marine bidufashemwo, na kurundira ku musozi n'iryari ituzopfa twarababonye, mugabo wo duhuriranye turazifata. Rero iyo mashine kubita kihari harabayeho uruhombo rudasanzwe, na cane cane kuri plage ya Kizuka. Insenga twosanze iyo ziri mu gihe twumvise ikimenyetso kitweretse neza ko aho hantu hariko hararobegwa urusenga rutemewe n'amategeko, tugasimbayo ubundi tugisimbayo. Ubugitoro twebwe abarovyi tukironka bigoranye, hari n'igihe umupatro pêcheur canke umurovyi ashobora kumara imisi 3 canke 4 atarovye ku bw'igitoro, kiratugora. Niyo application baduhaye, hari n'igihe application baguhaye inywera imisi 3 ishobora guhera atagitoro unyoye, ugasanga uramaze nk'amezi 3 atagitoro uronse, ibintu biriko birononekarira ngaho kurusi. Turasaba leta rero ko yo bifata mu minwe kugira ngo abarovyi nabo nimba koko bari mu mugambi wo guteza imbere igihugu, hakaba ruhara twebwe abarovyi twa tubifisemo mu guteza imbere igihugu. Leta nayo nidufate mu mugongo mu kutworohereza kuturonderera igitoro. Ipfu biduha igitoro kizimvye mugabo tukironka. Turime tworore kijambere, tubungabunga ibidukikije.